Nyemerera ndabaramutse cane mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko muguwe neza kandi muri amahoro mukomeje kugira ibihe vyiza mu mwami wacu. Amen. Natwe dushimiye Imana kuri uyu munsi mwiza ko Imana ikomeje kutugirira neza kandi Imana ikaba inyemereye ko nongera guca hano kw'ishene ya YouTube. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye, nizere ko ukomeje kugira ibihe vyiza. Hanyuma rero muti ugiye kutuganirira ku bijanye n'iki uyu munsi. Uyu munsi ikintu ngiye kuganirako nawe ni inkuru yabaye mu gisagara ca Bujumbura. Amen. Inkuru yabaye mu gisagara ca Bujumbura, abantu bazi mu gisagara ca Bujumbura na cane cane ku bitaro Mitere, murazi ko hari ibarabara riduga kuri Monsiyo Gikungu, ahantu hari ishengero rw'abagatolika witwa kuri Monsiyo. Ni inkuru yabaye rero kuri rirya barabara uva Igikungu kuri Monsiyo umanuka kuri hôpital Mitere. Ni inkuru y'imiryango ibiri. Inkuru y'imiryango ibiri yabaye, hanyuma umuryango umwe w'abatunze canke abakire, uwundi muryango w'abakene. Ariko muko mbandanya nyemerera mbanze some aya majambo y'Imana. N'amajambo y'Imana ngiye gusoma nasomye ubutaha aboneka muri kino gitabo ca Nehemiya, ni muri kino gice ca kabiri ku murongo wa 17 kugeza ku murongo kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20, niho ngiye gusoma mbahaye kaze mu izina rya Yesu. Amen. Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Uwo ni umutwe w'ijambo. 17 havuga ngo maze ndabibabarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turiki turagatwengo. 18 havuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati tuve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. 19 ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarira n'agakengegwe bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? 20 nanje ndabishura nti Mana yo mwijuru niyo izotuma bikunda, nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Amen. N'ayo majambo y'Imana asomye ubutaha, navuze ngo aya majambo niyo ngiye kuzahagararako mu biganiro vyose nzaza ncisha hano, ku biganiro vy'ingo n'imiryango. Ibiganiro vyose nzohora ncisha hano n'aya majambo nzoza ndisunga, nubwo hazoza araza ayandi, ariko iri niryo jambo nyamukuru Imana yashize ku mutima wanje ryo kuvuga ngo nugushirako tukubaka, nubwo hari bitugora, nubwo hari vyo tunaniza, nubwo intambara ziza mu miryango yacu bigatuma womengo zigiye gusenyuka, ingo zigiye gusambuka, ariko mu yandi majambo Tobiya na Sanibalati na Geshemu n'imbaraga z'umwijima zigwanya umuryango, uko bizwi neza ko umuryango igihe utabaye mwiza. Mbega muvyeyi unyumviriza, waruzi ikintu ca mbere Imana izakubaza ko atari ibyaha wakoreye mw'isi nugera imbere y'intebe y'urubanza? Waruzi ko ikintu ca mbere nimba waragiye kubaka urugo wa mupapa we, nta kintu ca mbere Imana izakubaza atari ingene wabashije gutunganya umuryango wawe, atari ingene wabashije kuroranya ivyo mu rugo rwawe. Ico nico kintu ca mbere Imana izabanza kukubaza. Uravyumva nawe mu gihe uzaba warananiwe no gutunganya urugo rwawe?
mbega wumva ibindi vyaha vyo utazoba warabikoze? Aho ushobora kumbwira ngo jewe urugo rwarananiye muga nta bindi vyaha nkora. Ni gute wombwira ko urugo rwokunanira ugaca uvuga ngo nta bindi vyaha ukora, kandi uyu munsi uriko urasaba divorce? Gusaba divorce cyo cyonyene ni kigaragaza ko hari utuntu rw'umurondera kugira ngo utandukane n'uwo muntu uriko urashaka gutandukana. Kandi no muri leta uyu munsi divorce ntibigira bayishira imbere, ahubwo bashira imbere ibiganiro bavuga ngo banze mugende mugire gute muganire. None ugaca uvuga ngo nta cyaha wakoze ngo ariko urugo rwarananiye. Amen. Paulo ni wavuze ijambo rikomeye ngo wowe vyokundira yomera nkanje, ntarongore cyane ntarongo kubera iki? Amen. Ntarongore cyane ntarongogwe. Ariko Paulo avuga ngo kubwo kwirinda ugushakana, mu rurimi mbabarira amatwi, ariko kubwo kwirinda ubusambanyi, kwirinda kuja gusambana, rongora canke rongogwa. Ariko uyu munsi uriko urasaba divorce, ntuzoza gusambana, ntuzoza kurondera abandi bagabo. Aha, ngaruke kuri ya nkuru rero karagaciyemo. Iyo nkuru yimiryango ibiri, umuryango umukize uwundi ukenye. Umudamu umwe n'umugabo we baba kuri irya barabara riva kuri hopitali riduga kuri Mosiyo. Urabizi ko hajya ahantu haba abakire bafise amamodoka. Hanyuma bari babayeho mu buzima bubishe. Ndanakwibutse ko kugira amafaranga, kugira amazu meza, kugira amafaranga ku makonte sivyo bituma urugo ruba rwiza. Sivyo bituma urugo rugira gute ruba rwiza. Bari bafise amafaranga n'udufaranga, bari bafise imiduga, bari bafise n'imbwa zo kurarira iyo miduga, bari bafise n'abakozi, abanyezamu, ababoyi n'abayaya. Ariko ikibabaje muri uwo muryango nta mahoro yari ahari. Bari barimye ikibanza umwami Yesu. Imana ishimwe. Mwene data, nta mahoro yari ari muri uwo muryango. Ariko hari abandi rero uwundi muryango wari ukenye, bo bibera haruguru muri rirare, hajya haruguru nyene y'igisagara cya Bujumbura. Murabizi ko hajya haruguru y'igisagara cya Bujumbura, bari abantu baba haruguru y'igisagara cya Bujumbura, hari ukuntu mu gitondo bashora imihwi canke amavoka canke n'utundi tuntu, isombe, ibintu nk'ivyo. Hanyuma rero umunsi umwe umugabo n'umugore bikorera uduhwi barashora mu gisagara cya Bujumbura. Badushoye bagirwa amahirwe baragurisha. Bamaze kugurisha bahitana akarobe n'utujagara. Murabizi bari abantu bakunda akaboga. Nka jewe ndi umunyagitego uvuze ngo akaboga numva ko ari rengarenga canke imikubi canke imisoma canke isombe. Aho uvuze imboga niho ca ndavyumva ningo. Mvuze muga muri bari abantu bahajya haruguru muri irare, uvuze akaboga ubu uvuze utudagara canke umukeke canke akanyama. Nuko hanyuma bagura utwo tudagara rero, bamaze kutugura n'akarobe baritahira, bagenda dogo batwenga bayaga. Hanyuma hari igiti c'umwembe kiri hajya kuri urya muduga nyamuduga kuri Mosiyo. Barahageze, zari isaha yuko abakozi ba leta bataha. Baricaye, bamaze kwicara bafata twa tudagara bataburira ku mutoto. Bamaze gutaburira ku mutoto, bafata kakore barapfundurura, baca bashira ngaho. Umugore abega atona n'akadagara koza, n'umugabo nuko. Amen. Barya batwenga banezerewe. Muri ico gihe abakozi ba leta bariko baragira gute? Bariko barataha. Muri uko gutaha wa mudamu atarabanye neza n'umugabo. Bari baragize divorce, mugabo bahukanira mu nzu kugeza naho umugore atashe agasanga umugabo yamutanze gushika muhira. Uwo munsi umugore yaparika imodoka kwibarabara, agaca aryama muri akenda k'amasaha gusa kukazagera, hama agasubira ku kazi. Hanyuma uwo munsi umudamu yaravuye ku kazi, aza n'imodoka
yegereje nyene gushika uraza ugomba ushika hari ukuntu c'ugabanya nyene umuvuduko, hanyuma aragabanya umuvuduko kuko yaragomba ashike muhira kuri porotayi ngo asone bamwugururire. Muga yegereje asanga ba bantu bicaye iruhande y'urupangu munsi y'igiti c'umwembe, akibabona abona umugabo n'umugore bambaye nabi, ivumbi yabarenze, ikamba mbiri zaratobotse. Nawe urabizi abantu baba hajya muri rirare na ya mabuye, urazi ikamba mbiri hakuntu sha zitoboka inyuma zaratobotse. Umugore abikubise ijisho gusa ngo bagiye babona abantu bariko bararengana, imodoka itarukira mwibarabara, kumbe kubabona we yimva ati ni gute abantu nk'aba banezerewe, barira ku mitoto, kamambiri zabatokanye, bafise umunezero. Ni gute twege dufise ivya mirenge vyatunaniye guhuza ngo tunezerwe tugire umuryango unezerewe? Aciyumvira ivyo, ho gufata fire ngo ahagarare basa bitegereze neza, ahubwo yakandagiye umuriro ya modoka. Murabizi izi modoka za automatique, wibeshe gato ugakandagira umuriro iraguruka. Yakandagiye umuriro, imodoka igurukira muri zirya kanevu zahajya. Abantu baja kwiruka kugira ngo bamutabare, bagiye kurabasanga umudamu ntavuga, yagiye muri koma. Hanyuma hajya hepfo kuri hôpital militaire, murabona ni hafi, bamunyarukanyeho bamujana kwa muganga, baramutera za serumu kubera yari yaciye agira ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Hanyuma atoye mitende, baramubajije ngo tubwire impamvu wagize yagisida, wagize isanganya uri ku rupangu, uri kuri portail, wabaye iki, vyagenze gute? Amen. Avuga ati ibintu nabonye nivyo vyatumye ngira isanganya. Abiganira ingene abayeho mu muryango, abiganira n'ivyo yabonye vyatumye agira impanuka. Abantu baratangara, barumirwa. Amen. Iyo nkuru abayumva bose barababa bakavuga ngo kumbe yo turabira inyuma bari mu miduga, bambaye neza, bashajije amagostime, bashajije bambaye udukanzu, tujipo twiza n'udushati twazo twiza, twokwibaza ngo bafise amahoro, kumbe muri ibi mitima yabo yaraboze. Amen. Imana ishimwe. Mwene data, urugo rwiza, iyo tuvuga umuryango mwiza, ntituba tuvuze ngo wa mugabo we rondera amafaranga ngo niho uzogira urugo rwiza. Oya. Hari indi nkuru numvise ivuga ku mudamu, umupasiteri yaza kubagendera muhira, mu kumuha amazi agafukama, hanyuma umugabo we yamuha akayamuha ngo yamiga, niko babivuze, si jewe murambabarira, ngo akayamuha yamigajwe. Wa mugabo ngo biramurakaza, avuga ati ni gute jewe umugore nakoye, narongoye, nakwiye iwabo, afukamira pasiteri we naje namukoye tuvyaranye abana, nta n'umunsi yigera aca bugufi, ampa amazi yamigajwe. Umugabo kugeza afata ingingo yo kwirukana umugore. Wa mudamu aza kuvyiganira pasiteri ngene vyagenze. Pasiteri arambwiye ngo ariko ni gute ubikora, ntubikorera umugabo wawe, none jewe unyubaha gusumba umugabo wawe? Hanyuma kuri wewe mbega bimeze gute? Jewe ndiko ndakubwira ibi, sindiko ndakubwira ngo wa mugabo wirondera amafaranga uzogira urugo rwiza, kandi sina nakubwiye ngo nturondere n'amafaranga. Amafaranga ni ngombwa kuko uri umugabo kugira ngo utunge umuryango wawe, mugabo amafaranga ntazokubakira urugo. Wa mudamu we, ko bikunaniye guca bugufi, birakunaniye, birase guca bugufi, umugabo yakunaniye umugabo yakunaniye.
raba neza wewe kutananiye Yesu. Nimba utananiye Yesu, wewe uce bugufi wemere umugabo akonanere, kuko Yesu azoza abishire ku murongo. Amen. Rero bene data, ikintu nashaka kukubwira uyu munsi muri iyi nkuru mvuze uyu munsi, nuko urugo rutubakwa n'amafaranga, ahubwo urugo rwubakwa niki? Icambere n'Imana, ica kabiri nimba ugomba ko Imana ikubakira ugomba kuyubaha. Simvuze ngo ntibishobora kugorana kubera wubaha Imana, bishobora kugorana, ariko muri vya bihe Satani yaje mu rugo rwanyu kugira ngo bigorane, ukabibona ko vyatangiye kugorana, wewe mu gihe wubaha Imana, Imana iguha imbaraga zo kwihangana, Imana iguha imbaraga zo gukomera, Imana iguha imbaraga zo kunesha. Kubera iki? Kugira ngo utegereze igihe Yesu azoza gukora ibitangaza. Imana ibahezagire, tuzasubira ubutaha mbafitiye iyindi nkuru y'umudamu yasenga umugabo adasenga. Mbahaye kaze muri video ikurikira. Yesu abahezagire, mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom.